Ngo wanasema haolewi ataolewa. Na nani? Na nani? Tuzanda kumva nubwo bakunyankishu zame wibuka kongukunda yitwa Mokenzi, Mona Walda aka Mokenzi, Mona Walda Kaneza aka Mokenzi. Hamwe mu mazina shoboye kuvuga uko kubera kariko ndavyumva muri kano kanya. Umukobwa wanyu arakowe, naho benshi bari bafise uko babibona nuko bagenda babivuga uko bisanzwe. Nitwa Fulgence Mika, nshaka tube turagenda turaba ducisha amaso muri video zaranze uru rubanza rwa Mokenzi. Kuva ku ntango gushika kwiherezo iyi minota yose ubona ngaha ni video zaranze urubanza rwa Mona Walda go gutanga inkwano. Urubanza rwa Dot hariya aye mu gisagara ca Bujumbura. Singiye kuvuga ikibanza kuko siho narindi neza na neza, gusa video nashoboye kuzegeranya kugira ngo namwe dushobore kuzisangira nk'umuryango wa Fulgence Mika maze kuba muba aba subscribers batari baki. Haradocisha ko inkuru zitandukanye ziriko ziragenda trending azingana zibafasha kumenya what's going on, what's happening muri entertainment industry ya 257 harimo imico na karanga, harimo n'ibindi byinshi bitandukanye. Video zose uza kubona ngaha zirimo abakobwa beza b'abarundikazi wese gukunda umukobwa w'umurundi kazi abigira ibanga kugeza umukuyi wabo. Oya, uyu ntiyabigize ibanga, twari tubizi yuko afise umusheri, umushushu, umuntu wiwe bakundana mbere wanashima no mu diaspora igishima tumuzi. Ivyo nivyo tuzi birahagije. So ni Mona Walda Kaneza aka Mokenzi, ubona ko yagize urubanza gwiza. Hari kuri wa 15 igenekezo rya 15 nkuko muvyumva ukwezi kwa gatatu umwaka 2025, aho ubona ko gwa urubanza rumeze neza cyane. Gwa urubanza gwitabiriwe n'abantu dore nyashisha, dore nyashi ndagaswe. Ariko abarundi kazi muri beza we bambaye imvutano yewe sa mwihangane mfane kabisa. Urabona intambo, urabona intambo iriya nyashi uri kuyibona wewe. Ariko imanza z'abarundi kazi ko ziba zimeze neza kubera ko abarundi mufise imanza ziryoshe kuraba, kubera ko abarundi ariko kweri hano hantu kubutahari vraiment yo cha nanje mbonye gwego gwanje kabisa. Ibazi yomba ndinga nani kuba content mukibura ego ndagasa. So urabona abakobwa b'abarundi kazi bariko baratamba neza cyane, bamerewe neza, baryohewe kabisa, aho ubona ko mugenzi wabo yarakoze ubukwe. Mona Walda n'umukobwa mwiza tuvyemeranye, bari bamaze igihe bakundana n'uyu musheri wiwe zina giwe ntajyo nzi muraza kumbabarira kuko nta nijyo nigeze mbaza kandi yo ndabaza nari kurimenya muraza kwihangana. Ariko ni umusheri wiwe bivuga yuko ari mu diaspora kandi niko biri, muravyibuka ko bigeze no guhura hariya mu Bubirigi. Wabonye sha ani wo gukoroka kizimbabwe ndagahana mbe Mona kubera kuba muretse akambara intuzu utagiye kumwambika izaboro z'abarundi yambaye nk'umunigeria ndagaswe. Nacho bimeze neza, ariko murabona yuko byari birori byiza. Nariko ndavuga nti ni Mona Walda ubona ko ari umukobwa mwiza, n'umwe mu baririmbyikazi dufise babikora neza mu muziki wa 257. Guys, ndashaka ko muza kugana muri aba video zitandukanye tuge dutera inkuru, mwihangane ntabwo turiko turakora inkuru ziri serious. Let's entertain our brain, reka twintertaining ubwonko bwacu turyohereza umunsi. Dutanguye imisi y'imirimo ariko weekend yari imeze neza, yarimo vibes nyinshi cyane. So ni Mokenzi ubona ko ari mu baririmbye barundi kazi babikora neza kabisa, ubona ko ari umuririmbyi kazi akunzwe wanashima kandi akora indirimbo azi no kuririmba nkagira ikibazo ahubwo ubunebwa afisi yabukura. Ni Mokenzi aronka ibiteramo byinshi, aronka ama deals menshi cyane, azi kuririmba ariko Mokenzi akora umuziki wiwe bwite gake. Why? Mona, can you please answer my question? Canke namwe abakunzi we mufashe kwishura cyo kibazo muri comment. Sivyo? Yigeze kuba ni première dauphine cyangwa deuxième dauphine? Mwandike muri comment muravyibuka. Hari muri 2017 nimba ntihenze muri Miss Burundi 2017 ubona ko byumvikana ko ari umukobwa mu mutwe hafise ubwenge
kandi n'umukobwa beza of course uwenze ukajyana ukabona garukira muri finale vraiment tu vois namuce muvyumva ni Mona Walda rubona yuko urubanza rwe rwagenze neza abakobwa benshi barundi kazi bari bagwambariye ubona urubanza ruri mu munezero kabisa rukurura man yewe gaye ariko Chanel nati ngo ntiyahamagaye muri no rubanza ngo ntiyatumiwe iyi nkuru nkayimenya Chanel nati ngo mu rubanza ntiyatumiwe yisiguye ariko yisiguye aravuga yuko ngo kuba ngo atamutumye ngo atacu bitwaye ngo ntibari bakira inshuti ngo byahatari ngo za hafi ngo ariko bageze kuba bari inshuti nene arongera aravuga yuko kandi ngo yagize gute ngo yashoboye kumuvugira ngo igihe ngo bari bamwatatse ku bintu bya Belgique. By the way uyu husband wiwe future husband muvuba bagiko bagira mariage ngo niwe yatumye zimwe mu mvuru zabereye Europe ziba igihe yarege kuri igitema ari kumwe na Be Face on the Floor gitena macaje kuba kiza mu bintu byinshi giteza imvuru nyinshi ariko kandi ndari nati yongera agaraka yuko ngo ari we ngo yatumye ngo ambassadeur w'u Burundi hariya mu gihugu ca Belgique atuma ko Mona ndetse na wa mujama arungwe JC Enterprise canke JC Entertainment. JC Enterprise itegura n'ibiteramo hariya hanze mu Bufaransa no mu Bubirigi maze barahura baragenda gubigira guti babiyaga abane mu bakobwa bashoboye kuba bashika mu kwe canke mu rubanza rwo gukwa Mona. Urabona yuko byari ibintu byiza cyane Mokenzi yaranezerewe yararyohewe ibi bintu of course tuvyemeranye ibintu Mona yarabishashaye hari haciye igihe abantu muvuga kamajamba remereye abagoye gusiporta by the way kuko urabona ibintu bari hatari mama ngo numusaza ngo numutama birangiye muzehe narababwiye basore muze turondera amafaranga haki ya Mungu sio mchezo sio mchezo pesa inatakiwa kabisa foko turondera inoti kubera dore gibibyana we akosha ntacho ntawo manimero yumwe muri abakweri nkakwereka icyo nikorera nanje nkabereka ariko Burundi sha Burundi iki gihugu cyarahezagiwe n'uhoraho kabisa iki gihugu cyarahezagiwe mu Burundi hari amahoro mu Burundi hari ibyana byiza ibi baby byiza uramubona sha uramubona boyfriend uramubona cha wewe aka video ram akanuka ijambo rivugwa ngo ngaha nijyo guhabura aba haters ndaga akanyana kamuri ko bona yewe arewe mama yake kama unofise nyashi kabisa mama yake unamuona she was very very happy yaranezerewe of course urubanza nkuru butekwiye kurunezererwa uramubona reka ku ruhande rwanje ndababwira bimwe mu bintu nakunze hano hantu hari abantu beza hari abantu baryohewe gwa rubanza ruteguye neza ugiye kuraba ariko Mona jewe hari akantu kariko karange mu mutwe kubera iki mugabo wawe utamubwiye yambara imbega Mona wari wambaye neza ariko hari ahantu hajya tu vois tiwa ucyumva kantu ndiko ndavuga kaya kantu ka hano mu nda urabona ko ari akantu nyene ka ni mu muji ariko ifo ko tuza turagira tu ibintu nk'ibyo urabona ikibanza n'abatimbo na kirunda bakundira akaranga kabisa ngaba rero murabarabe muramubona afise igisaba rekara yatinguye ibara yinyambitse sha keke mwayibonye arewe tituza ndakumva murabona bamwe nababwira abarundi kazi muri kubona ibintu ariko sha ukoze dote nziza zamurasenga so guys muje kuri YouTube channel ya Mokenzi cyangwa muze ku ma music platforms atandukanye agenda gurisha umuziki mushobore kugenda mu vibing indirimbo za Mokenzi afise indirimbo zigoshe ariko kandi mwibuke yuko
yigeze no guteza ibibazo mu ba artiste b'abarundi igihe Dramati na B-Face beef yabitangura. Dramati yagatsoye ikintu cyuko ngo bapfa Mowkenzi, ariko birangiye bose atanumwe agize gute, atanumwe akoze ko kubuki, nta numwe no kunukira nukiriye, bihangane. Ariko sabo gusa, reka duhoze abasore benshi burya ngo Mowkenzi bamukunda bakabura aho bamukura, ariko udafise ifaranga uzoronka umwana nk'uyu guti, muze mujya bike mujyamekane mupoeshe Kiteki kibazo tanyu munume. Uramubona dore nyashisha. Ja Imana imbabarire kabisa. Ari gihe ubona ibintu bikakurenga yo. Urababona barundi kazi. Shushube ayiwe. Oh la la fanek. Oh la la. Abarundi kazi muri beza. Basi umurundi kazi wese hari yikomera amashi yumve yuko akwiye gushimira Imana kabisa. Ariko hano hantu cyamone ukuntu wari wambaye hano hari nabandi bantu bagiye biyumvira ibindi bintu birefu, bagiye bipfuza ibindi bintu birenze. Urubanza rwari rumeze neza guys, reka genda bashimire ko mwagiye mubana nanje muri no video. Ndibaza mwabonye video nyinshi zitandukanye kandi nziza. Imana ikomeze kugenda bazigama. Hasta la vista. Musangize tweet n'abagenzi ari kugira ngo ibyiza by'abana b'igihugu benze ko bishika kure. Sinaje ngango tuvuge ngo dusesangure byinshi, ariko naje kugira ngo ndabereke what was happening hariya aye kwa Mowkenzi muri ya restaurant. Ngo iyo restaurant yaho ba urubanza rwabereye ni hajya nyine no mubona hariya hejuru murahabona. Bosi wala coupe wishikane kwa Mika kugira ngo dushobore kugenda dukora ibintu bizima. Urakoze cyane guys, thank you so much. Actually, look, I'm going to marry you. You're going to be my wife. But Ogo, please. I already know how this thing is going to end. I'm only just trying to guide it, but... Ndamutekereza amarira kuzura amaso
Achalugo, I'm going to marry you. You're going to be my wife. Odogu, please. I already know how this thing is going to end. I'm only just trying to guide it, but